Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca mwene Siraki, ni ku kigabane cyaho cya 38, duhera ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'umunani. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuganga n'indwara. Urubahira umuganga iteka afise kuko yama akenewe nkako yaremwe n'umukama. Ugukira indwara gutangwa na rudasumbwa ni nk'akaganuke uhawe n'umwami. Ubuhinga bw'umuganga buramutera iteka agatangarirwa n'abakuru. Umukama niwe yaremye imiti imera ivuye mu ivu. Umuntu w'incabwenge ntayinebagura. None si igiti cyatumye amazi aryoha kikerekana gutyo ububasha bwaco. Umukama niwe yahaye abantu ubumenyi kugira ngo aninahazwe kubera ibintu bitangaje yaremye. Nibyo akoresha mu kuvura no mu gukiza ububabare, nibyo umuhinguzi w'imiti avangavanga. Ibikorwa byiwe ntibizobura kuranguka, kandi isi yose izogira amagara meza kubera we. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, amen, amen. Bana b'Imana, iki gisomwa gifise uburongo 15, ariko bivanye nuko nza ndashingamwe intahe, nahisemo kukigiramwo uduce tubiri. Ku 38 ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubuganga n'indwara. Ubuganga n'indwara. Bana b'Imana, aha hantu jewe nkiri muri Tanzania, ndi mu nkambi, ngorewe muri Tanzania mu nkambi ya Rukore, nigeze kugira ikibazo cy'ubugwayi. Naragwaye indwara yanka gukira kugeza naho naza nivuriza mu ivuriro ry'abantu bari bafise ibigwaragwara bidakira canke se sinzi ukuntu no bivuga. Hariho ibigwara bidakira tuzanyemo za sida, ibigwara bidakira bisanzwe bizwi cyane, ariko hari n'izindi ndwara zo mu mutwe canke zituruka, sinzi ukuntu no bisigura mugabo zibabaza umuntu. Rero nanje nari ngwaye, indwara nari ngwaye kwa muganga. Umwanya umwe baravuga ko ngwaye umutima, hahera iminsi nasubirayo bakavuga nta mutima ngwaye, ariko kwari kubera guhahamuka, kubera ibibazo nari naraciyemwo mu ntambara n'ibibazo nakomeje kugira muri Tanzania mu nkambi z'impunzi. Bityo bituma hagera igihe umutima wanje ubona umwasi ukiruka, ubona umukunzi ukiruka, hagize ubuza muhiri wanje akadodora, umutima ukiruka, nkaza kumwitaba ari uko ngaruye ubwenge. Naragize ikibazo cy'ugukomereka umutima. Nukuvuga Imana nihabwa icyubahiro, kuko Imana sinzi ukuntu novuga Imana. Rero nibyo nashatse ndaza ndagenda ndabisigura. Reka tubanze dugende ku karongo ku kandi. Murumva ko ubuganga n'indwara, mbega kuvuga abaganga n'ubugwayi. Akarongo ka mbere kavuga ngo
urubahira umuganga iteka afise kuko yama akenewe nkako yaremwe n'umukama. Ijambo ry'Imana riratubwira riti twubahira abaganga iteka bafise kuko baremwe n'Imana. Aleluya, amen. Abaganga baremwe n'Imana, tububahe. Kabiri, ugukira indwara gutangwa na rudasumbwa ni nk'akaganuke uhawe n'umwami. Ngo gukira indwara bitangwa n'Imana, ngo ni nk'akaganuke Imana iduhaye. Rero bana b'Imana, aka karongo sinzi ko tugategera kimwe. Ngo ni gukira indwara, ngo ni nk'akaganuke Imana iduhaye. Kubera iki? Turagwara tukivuza tugakira kubera wa muganga Imana yaduhaye, canke se umuntu agapfa. Rero iyo umuntu akize ugomba gushima Imana, canke se tugomba gushima Imana kubera Imana na kandi kanya Imana ibitwongeye igihe cyo kubaho. Kuko iyo ugwaye bana b'Imana, kugwara niki sinzi ko murabibona. Hari indwara ugwara ukitsamagura se cyangwa ukumva uri mu ntege nke, ukumva ntiwo ugwaye nyene bisanzwe, cyangwa ukabugwaye nk'umunaniro w'ibyo wanyikora ibintu nk'ibyo. Ariko iyo urinze ugwara ukaja mu bitaro bakakuryamisha ukaryama mu bitaro, iyo ukize muntu w'Imana shima Imana. Hari n'abandi bataja mu bitaro kubera ata amafaranga akwiye bafise. Iyo nabwo wagwaye ukarinda uja ku musego bikakunanira kuja kurima, kuja guhiga rasiyo y'umuryango, nabwo ukabona urakize, shima Imana kubera ni nakaganuka Imana ibiguhaye. Hajya tugwara tukagera kure, hari igihe Imana ibiriko irashaka uzogire n'icyo uyubahira, umenye uti yo cyagihe naragwaye ndakira. Jari igihe nza nibuka ubuzima nagiye ncamwo, mwumva sinari nkwiye kuza ndababaza Imana. Kuri gatatu haravuga ngo ubuhinga bw'umuganga buramutera iteka agatangarirwa n'abakuru. Ngo ubuhinga bw'umuganga buramutera iteka agatangarirwa n'abakuru. Abakuru rero batangarira umuganga. Bana b'Imana, ibaze namwe umuvyeyi aba yibungenze bikagorana ko abyara. Nahora mbona mu mihana umuvyeyi aribungenze, nkumva ngo nakaraye kunda ngo byase ko abyara. Nkumva bariko baravuza akagoma mu misozi, kera bavuze utugoma, ati nimuze mujane umuvyeyi kwa muganga baze kumuterura naka inda yamufashe. Nuko bavuga naka inda yamufashe, munyaruke vuba tugende kumufasha tumujane kwa muganga. Ukabona umuvyeyi bamuteruye ku nderuzo, bariko baramujana kwa muganga, umuvyeyi bakamushikana kwa muganga akavyara, canke se bikaba vyagoranye ko avyara mpaka bamujane kuri operation bakaja kumubaga. Rero murumva ko iyo umuganga arinze abaga umuvyeyi agakura umwana mu nda akamuguhereza, n'umuvyeyi akamudoda, hama n'umuvyeyi akarokoka, murumva n'ikintu gikomeye. Abategetsi rero baratangarira ubwo buhinga bw'abaganga, kuko umuganga aragukuramo umutima akawongera akawusubizayo. Njewe ndashima Imana kubera mu bana mu mbyaro 6 nabyaye harimo umwana bankoze. Harimo umwana agira gatanu, agira 4 cyane barankoze. Ubwo rero kubona bafata imbugita bakagukuramo umwana bakongera bakaguteranya, ubwo nikindi kintu. Rero nicyo ndagishima Imana kuko nubuhinga Imana yahaye abaganga. Mu gihe rero tuzi ko umuntu baramukora nkino mu bihugu biteye imbere,
umuntu aragwara akaja mu bitaro barindiriye ko bazoronka umutima wo kugira baze bakuremo wiwe wononekaye bamushire mu wundi mutima mwiza. Mu bihugu biteye imbereho umuntu yapfuye ntibahuta bapfa guta kumutuko, barabanza bakaraba ibihimba bigikomakomeye bakabikurayo. Imana iduhe kubitahura cyane, mugabo akeshi barabikubaza, baba barabitubajije tukuzuza amafombo kuva mbere ti mbega ni hamwe wopfa uremera ko boza gukuramo ibihimba by'umubiri bikazokora ku bandi. Ubwo rero ibyo nubuhinga, ibyo byose n'ubuhinga bw'abaganga, ariko kandi ntituje tumenya ko hambavu y'ibyo na Satani ritekika mu byiza. Hariho n'abandi baganga nabo bajejwe konona, murazi nka nitwovuga, ariko nabo n'abahinga mugabo sinzi nyimba Imana yaho ubuhinga aba na Satani gaho ubuhinga abandi, kuko nk'abajya babaganga bafata abantu cyangwa umuntu yiraba ati jewe zipora Imana yandemye nabi. Uko biri kose nkwiye kugenda nkarondera abadogita, aya maboko yanje bakayagira neza, canke se ibisusu byanje bakabitengeneza neza, mu maso yanje canke izuru ryanje bakarigenza uku, bijya kujya no gupinga Imana. Ariko turiko turivugira ku baganga Imana yemera, Imana yaduhaye, Imana yaduhezagize. Kane haravuga ngo umukama niwe yaremye imiti imera ivuye mu ivu, umuntu w'incabwenge ntayinebagura. Aha hariho abantu baba bumva ko gukoresha imiti ivuye mu ivu canke se abantu nyene batabyumva kimwe, ariko imiti y'ibyatsi, ariko kwanza turaza kuhasigukirwa nyuma. None si igiti catumye amazi aryoha kikerekana gutyo ububasha bwacu. Tuje kuri 6. Umukama niwe yahaye abantu ubumenyi. Murabyumva abana b'Imana, umukama niwe yahaye abantu ubumenyi kugira ngo aninahazwe kubera ibintu bitangaje yaremye. Ngo umukama niwe yahaye abantu ubumenyi kugira abo bantu bagira ubumenyi bwa bundi bwose bwo kubaga abantu, bwo gukora umuntu bakamusa, bakambega nyimba yavunitse ukuguru bakamubaga bagashiramo tije canke semento. Ibyo rero na jewe narakozwe ukuguru, ndazi ingene byangendeye, nkaba ngendana mento mu kuguru. Rero ibyo byose ni kubera iki? Ubuhinga bw'abaganga. Iyo niyumviriye ukuntu nakorewe operation nkaheruka ari mu gitondo 2:00 ndi mwiseta, nyuma nkaza kwibuka 8:00 z'ijoro, akaba ariho nzanza mukanibuka bankoreye operation. Murumva rero nkaho nari nagiye rero, ariko kubera urukundo Imana inkunda no kubera yakoresheje abo baganga, Imana ingarura mu buzima kugira mbe ndabandanya n'ubuzima bwo mu isi, mwanya wo kurindira igihe cyo gutahukira mu bwami bw'ijuru. Tuje kuri 6 bavuga ngo umukama niwe yahaye abantu ubumenyi. Mbaye wasubiremo. Okay. Kugira ngo aninahazwe kubera ibintu bitangaje yaremye. Murumva rero iby'Imana yaremye ni ibintu bitangaje, abaganga baratangaje, ibiti biva mu miti biratangaje, ibyo byose nibyo gushima Imana. 7. Nibyo akoresha mu kuvura no mu gukiza ububabare, nibyo umuhinguzi w'imiti avangavanga. Murumva abana b'Imana, ibyo Imana yarahaye umuntu kumenya kuvangavanga imiti
kumenya kuvangavanga imiti kugira uwo muntu ubwo buhinga bwo kuvangavanga imiti buvura umuntu. Reka ngire ko ku 8 kugira dusigurire rimwe na rimwe ibikorwa byiwe ntibizobura kuranguka kandi isi yose izogira amagara meza kubera we. Rero bana b'Imana igituma nshatse tingire ko kuko ndiko nashingamo n'intahe jewe ndi muri Tanzania nkuko natangwe ndabibabwira. Naragwaye ingwara yo guhamhamuka yo kubera ibibazo naciyemo nkagaruka ku mutama yitwa Niboye Juvenal bo mu Giteranyi. Imana ikomeze imuhe amahoro n'umugisha mu butama bwiwe. Yari umumenyesha Mana wo muri Eklezia Gatolika. Hama jewe naragiye kwivuza kubera nama nivuza rero kubera ingwara yari yarankoronyeje nyene ifise ibibazo byinshi kuko sinashobora kuja Burundi. Mu Burundi hari intambara kandi jewe mu Burundi barampiga kunyica. Hama muri Tanzania naho narimbaye naho harabanya nka kubi. Yezu we haleluya. Buriya ndababwire niba wabona uri kuraca mu bibazo bigoye uregera Imana, wegera umukama Yezu muririre azogutabara kubera jewe ntahe yanje ni ndende cyane. Kuri YouTube irika babishaka bazoze bandikamo Zipora, intahe ya Miburo Zipora, izo ziraza ni byinshi. Rero bana b'Imana mu nkambi bamwe bakanyanka banyita umututsikazi bakanzira pe, abandi bagaca bazanamo n'iby'imigambwe ariko hasa ngo ndi umututsikazi yishima. Hari abagabo b'abamaraya nabo bari barikebeye novuga ati bari barikebeye agatumba canke bikebeye akarere bakumva ko nuko ngo wowe uboza barampamagara bambwira ibi na biriya kugira dusambane. Ndashima Imana ko yandinze gusambana bikenewe nararondera umugabo tukabana hakabamo ibindi mugabo ariko ndashima Imana yandinze ubusambanyi na sida yari mu nkambi ya Rukore. Imana iduhe gutahura cyane. Rero nagiye kwivuza ikindi gihe ku Mutanzania yaraho ninjiye ndamwiganira ubugwayi ifise. Buriya abamarayika twamaduhura iminsi yose. Hari igihe Imana igutumira umuntu mu buzima bwawe utazi ko ari umumarayika Imana yakurungitseko. Uwo muduha gitamwiganiye ingwara araniha ngo mama nguragenda kwihana. Ndamubwira niyo jewe ndi umukristo ndasenga ndi umugatolika kandi kwe nari uwa mbere mu isengero kuwa Mungu narakora n'ibikorwa ku rusengero byo gukubura narasenga. Mugabo nubwo nasenga ni bya bindi byo kuza gusenga nyene uvuga uti ndagiye gusenga ariko mubwina mu mutima imbere atabiriyo neza nkuko Imana igushaka. Turasenga mugabo buriya hari ibintu Imana iba ikeneye muri twebwe tudashikako. Hama nari nambaye ishapure kuyambara ni kimwe kuyivuga n'ikindi raba kuko abantu benshi bambaye amashapure batazi no kuyavuga. Byo babyiza rero abandi bazitunga mu modoka ari zicunze imodoka tu ariko ni byiza ko ishapure tuyivuga. Rero urumva naho nari umukristo mpasenga kimwe cyose nasangira kuko nari novuga nibirebire. Mugabo uwo muntu abimbwiye uko ndatekereje ndavuga arambwira ati mama uragenda kwihana. Ndamubwira nti ndi umukristo ndi umugatolika ndasenga. Kwanza kubera ishapure yaciye amenya ko ndi umugatolika carambwira ngo urazi ngo muri gatolika ntibasengera abagwaye ngo bakire ngo twese twarahabaye ngo uragenda mu barokore bagusengera uzokira. Nukuri kwa Mungu nta ni panado yampaye nta n'ikindi kintu nta no
kupfa no kunyandikira ngo mbone ko ari aho yanditse sohoka ndi marima maramaye ati none nk'ubu nari naje gukora iki kandi nari nibwiye ati ngira nzaza kwivuza kuri iyo pedi ya 4 hama kumbure bizomfasha. Ubwo rero nandi marima ngeze imbere ndiyumvira nti mugabo jewe nahambwiye ngo muri Gatolika ngo ntibasengera abagwayi ngo bakire ko naho rangwara papa kansengera nkakira. Ndavyiyumvira ko muganda avuga tapu imbere yo kuja mu barokore reka mbanze ngende kuri Gatolika ko bibabwira. Nagiye rero ku isengero rya Gatolika aho bita kuri Kristo Umwami ndasanga abakozi b'Imana ndabatekerereza ibyo uwo mudogita ambwiye barasetse pe bamwe barasetse ngo babuze kukuvura ngo hanyuma kubwira ngo nugende bagusengere baritwengera mugabo uwitwa Gwasa Karoli acarimvira ngo yangu ariko ngo utahe ngo Gwasa Karoli aba mu giteranye ngo utahe taha uza guhengera kama saa 9 hagati ya saa 9 na saa 10 ucuza mwarimu mukuru Juvenali aza kuba yaje muganire nawe niwaza gufata umwanzuro wo kugusengera canke kutagusengera. Haleluya amen. Chandata hajya baciye umugani mu Kirundi ngo ubandwa niwe abandurugi. Nagumye ncunga candagenda n'isengero ntiyari kure. Hama ndabona mwarimu Juvenali Imana imuhezagire cane mu butama bwiwe. Mwarimu Juvenali ndamutekerereza byo kwa muganga bambwiye acatora Bibiliya rero bana b'Imana igituma ndiko ndasoma ahantu ndaza kongeza ko uturongo twasigaye ku audio ya 2 arahansomera ahantu mwarimu Juvenali arambaza bimwe mu by'ubuzima nagenda camo bwarambira ati urazi bigusaba kumva ko ubabariye abakugiriye nabi kandi nawe wumve ko hariye usabye imbabazi abakugiriye nabi usabye imbabazi abo wagiriye nabi. Mugabo jari ikiyumviro cyahora kigaruka cy'umugore bigeze kwangiriza amafuti ndaza kubivuga ko ninongera kugaruka ku yindi audio ya 2 kuko iminota iri kwihuta. Ndamubwira ati none umuntu ari nko mu Burundi umuntu ari kure bisaba kuzoza kumuhiga. Arantekerera impanuro arambwira ati nubwo uwo muntu waba waragiriye nabi atari hafi wowe wumve mu mutima wawe ariko icyambere cyo ubanze uharira bakugiriye nabi. Nanje abagiriye nabi bari benshi bana b'Imana mwiyo nkambi barankura mu nzu ngo bagiye kunyica baragerageje kunyica icuro nyinshi Imana irankingira. Haleluya Imana bana b'Imana nta muntu numwe afise ijambo ku buzima bwawe. Baragusebya barakuvuga baragutega barakurinda ahari hose ngo baze kugucakira bakwice mugabo Imana niyifise ubuzima bwawe mu biganza byayo. Nta mwana w'umuntu afise guhohotera ubuzima bwawe ngo Imana itavyemeye ngo ugira icyuba. Imana iduhe kubitahura cyane. Barashatse keshi kunyica ariko Imana yagumye inkingira. Hama rero mwarimu Juvenali arambwira impanuro z'ibyo nkwiye gukora. Hama nkazoca ngenda mu minsi 3 nkasubirayo akasengera. Rero reka audio nyihagarikira aha canke video ariko cambandanya kuva ku karongo ka 9 kugera ku ka 15 ni waba wumvirije audio ya mbere canke video ya mbere uzokurikirane ni ya 2 kugira wumve iyo ntaye yanje yose uko yagenze. Umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen. Turagusenga Yezu turakuninahaza.